ubwo bwenge mvaruganda ntaco bwica ku bwenge bwacu bwite. Mu ntango twabufashe nk'icuma gifasha, nk'umukozi w'inyongera, nk'umugenzi mu rugendo rw'akazi no kwiga. Ariko uko iminsi igenda hari ikintu kiriko kirahinduka. Ubwenge mvaruganda ntibukira igikoresho gusa, buriko buraba igice c'ubuzima bwacu. Bavuga ko buzodutwara akazi, ivyo si bishasha, ariko ikibazo gihambaye kurusha ibindi kirahishwa. Ubwo bwenge mvaruganda ntibuzodutwara ubushobozi bwo kwiyumvira. Wamaze kuvyumva? Ni icegeranyo c'umunsi kuri Iris News. Nanje wateze ugutwi nitwa Evarde Izikumva. Kaze. Iyumvire ku mwana ariko ariga uyu munsi, afise ikibazo, ntiyibaza cyane, ntiyirirwa ararondera inyishu mu bitabo canke mu makaye. Yugurura telefone yiwe akandika ikibazo, inyishu ikaza vuba bwango, atakubabaza umutwe, atagutoneka ubwonko. Hari amashusho yazungutse cyane yerekana Sam Altman, umwe mu bayoboye iterambere ry'ubu bwenge mvaruganda, avuga ko hazogera igihe umuntu azoshobora gutwara ubwenge mvaruganda mu mubiri wiwe nk'agace piece gatewe mu bwonko. Ngo ico gihe ubwenge buzohinduka nk'ikintu ugura, nk'isaha, nk'itelefone. Ufise amahera ugatunga ubwenge bwinshi, ufise make ukagura ubwa make, ataye ufise naho ugasigara inyuma. Ariko ikibazo kirahinduka. Ninde azoba ari wewe nyakuri? Ni wewe wiyumvira canke ni kakuma kagufasha kwiyumvira? Ni wewe ufise amakuru, ubumenyi, ubuhinga canke nivyo bagushizemo? Ikindi kibazo, vyogenda gute igihe ako gace koba gafise ikibazo? Iyo kagabanutse ubushobozi canke kagahagarara gukora, ubwenge bwawe nabwo buzohagarara. Aha ni abantu batangura gutinya. Ntibatinya gusa gutakaza akazi, baratinya gutakaza ububasha bwabo bwo kwiyumvira, bwo guhitamwo, bwo kuba abantu b'ukuri. Hari abavuga ko hari umugambi wihishije gutuma abantu boroha kuyoborwa. Umuntu atiyumvira cyane aroroshe kuyobora. Umuntu yizera cyane icyo abwiwe ntakunda kubaza ibibazo. Ariko si ngombwa ko haba umugambi mubi kugira ngo ingaruka mbi zibeho. Rimwe na rimwe ingaruka zishobora kuba zibi kandi umugambi wari mwiza. Niyo mpamvu ikigo UNESCO cyasizeho Observatoire Mondial de l'Éthique et de la Gouvernance de l'IA, kugira gikurikiranire hafi ko ubwenge mvaruganda bukoreshwa ku bw'ineza y'abantu. Nariga ubushakashatsi bumaze kugaragaza ko uko umuntu akoresha cyane ubwenge mvaruganda, hari aho ubushobozi bwo kwiyumvira bugabanuka. So ko ubwonko buhagarara gukora, ariko buramenyera kudakora cyane. Ni nk'imitsi, iyo utayikoresha cyane iracika intege. Iyo uretse kwandika uriyibagira, iyo uretse guharura uracika intege. None iyo uretse kwiyumvira bigenda gute? Mu myaka 50 iri imbere tuzoba turi mu isi itandukanye cyane n'iyubu. Abana bazovukira mu gihe aho kubaza ikibazo bizoba bidakenewe cyane, kuko inyishu zizoba ziri hose, atabiharuro canke ubufindo wiri urakora. Ikibazo kizoba, bazoba bakira abantu bashobora kwiyumvira neza ku buzima bwabo, ku kuntu botunganya ivyabo, kuko kwibaza niho havamwo gushika kure, niho havamwo gukora bishasha, gutahura, guhindura isi. Iyo tubuze kwiyumvira tuguma muri vya bindi abandi bakoze. Ubwenge mvaruganda si umwansi, ariko si umugenzi twokwizera ata mipaka. Ni igikoresho gifise inguvu, kandi inguvu zose zisaba ubwitonzi. Ikibazo si uko buriho, ikibazo ni uko twobukoresha gute. Mbega tuzobukoresha nk'ikiraro kidufasha gushika kure, canke tuzobureka budukure aho twari tugeze, butwambura ubushobozi bwo kwiyumvira no kwiyubakira ivyacu? Mu mpera, ikibazo si cyo bwo dukorera, nico bwo twambura. Ikibazo gikomeye kuruta ibindi ni iki: mu gushaka kuba abanyabwenge kurusha uko twahoze, ntitwoba turi mu nzira yo gutakaza ubushobozi bwo kwiyumvira nk'abantu?